Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mutagatifu, amen. Bene wacu dusangiye ukwemera muri Yezu Kristu, ndabaramukije mw'izina rya Yezu Kristu. Nitugire Kristu. Dusabikanye ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya mu gitabo cy'Amazaburi. Tugeze ku Izaburi y'103, duhera ku karongo ka mbere kugeza ku ka 10. Ijambo ry'umutwe twisunga riravuga ngo Imana ni nyene impuhwe n'imbabazi. Ni Izaburi ya Dawudi. Hezagira umukama se mutima wanje, maze uko ndi kwose mpezagira izina ryiwe ryeranda. Hezagira umukama se mutima wanje, ntiwibagire ibyiza byose yakugiriye. Niwe akurekurira ibyaha byawe byose, niwe agukiza indwara zawe zose, niwe agarurira ku cobo ubuzima bwawe, niwe akwambika urugori rw'ubuntu n'impuhwe, niwe aguhunda ibyiza wipfuza, ubuto bwawe bukama butotahaye nk'ubw'inkona. Umukama akora ibitunganye, aburanira abacinyizwa bose. Yaramenyesheje Musa inzira ziwe, amenyesha bene Isirayeli ibikorwa byiwe bihambaye. Umukama ni nyene impuhwe n'imbabazi, ntakaza ishavu, yuzuye ubuntu. Ntiyama mu mpari igihe cyose, ntagumana ishari umwanya wose. Uko ducumura siko aduhana, ntagera ingere ku byaha byacu. Bene wacu muri Kristu Yezu, iri ni ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Haleluya, amen. Bana b'Imana, tugeze ku Izaburi y'103. Ijambo ry'umutwe twisunga riravuga ngo Imana ni nyene impuhwe n'imbabazi. Imana yuzuye impuhwe, yuzuye imbabazi kandi n'ukuri. Akarongo ka mbere kavuga ngo ni Izaburi ya Dawudi. Iyi Zaburi rero yahimbwe na Dawudi bivanye ivuga ngo Imana ni nyene impuhwe n'imbabazi, nuko Dawudi azi impuhwe, azi imbabazi z'Imana. Haleluya, amen. Hezagira umukama se mutima wanje. Uwo ni Dawudi yavuga ati hezagira umukama se mutima wanje. Umutima wa Dawudi wuzuye umunezero, wuzuye amashimwe yo gushimira Imana. Maze uko ndi kose mpezagire izina ryiwe ryeranda. Dawudi akavuga ati uko ndi kose mpezagire umukama Imana yanje. Aleluya, amen. Uko ari kose, bana b'Imana, twiyumvire Dawudi. Dawudi mw'iyi si y'abazima ngira nta mwami arabaho canke yigeze anabaho dukwiye Yezu Kristu, kuko ego mu bami bo mw'isi nta muntu yoba yararushije Dawudi kuba umuntu akomeye aganje mw'isi. Rero kubera icyubahiro Dawudi yari afise, ntibyari ibyo turabye abaperezida, abamikazi, abaministre, abantu baba bari mu rwego rwo hejuru mu bihugu byabo canke mw'isi, ni bake usanga bafata umwanya wo kuja gushima Imana canke wo kwicara bakavuga bati ubu ngira ntazira Imana, shima Imana, ni nahaza Imana. Murazina na Bukondonozori hageze aho yiyemera ko ari washoboye kwibya akora biruti by'Imana, hanyuma Imana ikamuhana. Ariko kubera ubwishime yari yagize no kwiyemera, hari abami rero canke abategetsi babona aho bageze bakagera naho, kuko batagiye gusenga nta kibazo, Imana irabihorera uko gusa ikabibarindirije umunsi wabo. Ariko ikibabaje ni ujyageraho agace atangura
no kwibabura ko ari we Mana, noneho ari we abantu bakwiye gusenga no gucira bugufi. Imana idutabare cyane. None rero biratangaje ukuntu Dawudi yari umwami akomeye, abinzwe, ashoboye, mugabo agacira bugufi Imana, akavuga ati mutima wanje ninahaza Imana, shima Imana, nezerererwa Imana, akamenya ati naho ndi umwami, naho nkomeye, ariko Imana iri hejuru yanje. Haleluya, amen. Kabiri haravuga ngo hezagira umukama se mutima wanje, ntiwibagire ibyiza byose yakugiriye. Haleluya, amen. Murabyumva bana b'Imana? Dawudi abwira umutima wiwe ati mutima wanje shimagiza Imana, ninahaza umukama, ntiwibagire ibyiza byose umukama yakugiriye. Byari byinshi kuko Dawudi kimwe cyo mu by'umukama yamugiriye, umukama yamukuye mu gahinga, mu misozi, iyo yaragira intama zasi, iyo yaragira intama z'umuryango, kandi bene wabo ari abajenerali bakomeye birirwa ku rugamba bafise amapeta. Dawudi nawe yibera inyuma y'impene n'intama, yirirwa aragwana n'ibikoko biza kumwiba impene cyangwa inka n'intama. Mugabo arabwira umutima wiwe ati nubwo ndi umwami, nubwo nicaye mu ntebe y'icyubahiro, umutima wanje ntuze wibagire ko wavuye inyuma y'ibitungwa by'umuryango. Rero akamenya ati aha yahimbaye amazaburi, yari amaze kwicara mu ifoteya nziza, yambara inyambara abami. Akamenya ati mutima wanje wibuke ko wagwanye na Goliyati, yari yaramaze abantu, mugabo Imana igahagarara mu ruhande rwanje, nkatsinda Goliyati, nkatsinda Abafilisiti. Akumva neza ko ari ibintu byinshi Imana yamukoreye byotuma ashima. None nshuti yanje, wewe nk'ubu nibiki ushima Imana? Aya mazaburi arafise ibintu byinshi je amanyigisha. Hari igihe mba ndiko ndasoma izaburi nanje nkaca nibuka yo kumbe Imana yarankuye hahandi bariko baricira abantu, Imana irankuramo, irandenganya. Kumbe Imana yarankuye hahandi nari mu buhungiro. Ndababwire bana b'Imana, ndi mu buhungiro ahantu hitwa Igitare, bigeze gutanga amasaka yararura. Rero bagatanga nk'ifu irura cyane se hasasa batanga ibifu by'amasaka birura. Rero urumva hariyo ibintu biba byaraboreye mu mastoke canke byaregispaye bimaze imyaka n'iyindi, bikava bikanarura ibintu nk'ibyo. Rero bigeze kubitanga mu nkambi, harapfuye abantu bana b'Imana, harapfuye abantu kubw'indwara zitari zisobanutse. Mama umuntu akirigwa aracibwamo kabiri gatatu ngo arapfuye. Ibyo byose Imana hari igihe ca ntekereza kumbe hariho ibyo kurya abandi bariye barapfa, mugabo je narabiriye sinapfuye. Hajya hose Imana yarabindenganye. Haleluya, amen. Rero laba mu buzima bwawe ikintu ukwiye gushima Imana, unezerererwa Imana, kandi niwamara kukibona uvuga uti mu mutima wanje reka ninahaza Imana, kugira nereke Imana ko byankoze ku mutima. Reka ndaba umutishoboye ngirire neza, ndamugirire neza, kuko nanje Imana yangiriye neza nk'umuntu mutoyi ntari nishoboye. Rero hari abantu tugera ahantu nk'ubu wanashaka nitange kwa karorero, sindi na munini cyane ngo mvuge ngo ndi mutunzi cyane ngo ndakome, ariko kubaho nyene ni mu nzu nziza y'amatara n'amazi. Haleluya, ibyo ni by'agaciro nkwiye kuza ndashimira Imana, nkaje imbere y'Imana nkashima Imana kuba warampu
wankuye mu mikaritusi ya Rukore ukankura mu mikaritusi no mu bikoko bya Gitare mu buhungiro, ukaba warunkuye mu makambi yo mu Rwanda imvura yagwa nkarara mpagaze, kuba warankuye ahaguye benshi, kuba warankuye aho abantu bapfuye n'inzara mugabo ibyo bigatuma shima Imana. Nkaca nibuka rero ko noneho ubu naratoye agahengwe ndi mu nzu nziza y'amatara. Rero wewe uri mu bibazo uhangayitse ntiwumve ko ndiko kuko hari abariko barumva ibibaraye ubusa bahangayitse bariko barabirukana mu nzu babamwo bapanze ibintu nk'ibyo. Ariko umva ndakubwire, wewe uhanga amaso mu ijuru, uhanga amaso Imana, iyo atabaye Zipora nawe uzogutabara kuko iri ku ntebe y'imbabazi irindiriye udodora kugira ngo imugirire neza. Birashika ugahura n'ibigeragezo, nyeninza akagusohora, abana kwishura bakabirukana, kwa muganga bakagupfungira mu bitaro kuko wabuze yo kuriha, inzira zose zikabura. Ariko wizera Imana uvuga uti nyamara ibi byose naho ndabirimo, isaha yanje ishitse umukama azokora ikintu, aziyerekana. Rero turi kuri Dawudi. Dawudi rero ashima Imana yiruka ahandi hose Imana yagukuye. Ariho nawe ndiko ndakubwira ati hibuke kuko nanje hari gihe binzamo nkibuka, canke nasoma Izaburi, canke nasoma muri Bibiliya nkasanga haraba jewe. Rero kumbure nawe harakuraba. Aleluya, amen. Tuze turashima Imana ko Imana yaduhaye ibintu kugira tuze turabizirikana. Ngo ntiwibagire ibyiza byose yakugiriye, ntiwibagire ibyiza byose yakugiriye. Imana yaraguhaye inzu, Imana yarakwambitse, warigeze kuba bana b'Imana. Je narigeze kuba mu buhungiro, abantu bamwe na bamwe bantwenga ko ntagira impuzu, ko nzohava ngenda ndanuka, ko ntazoronka ingene nifata umwana wanje. Ariko Imana igakora ibitangaza, ababivuze bakabona ati bashuye umuntu kubera iki? Kubera Imana yawe, kubera Imana. Haleluya, amen. Ikiza kihari, umva hari igihe uca mu butayu, nyimba ari mu butayu, abanyarwanda bavuga mu butayu, hari igihe uca mu bigeragezo ugaca mu ngorane ukibaza none Imana yaranyibagiye. Kuko je ndibuka ndi muri Tanzania, hari ahantu mu gashamba nahora ngenda nkicara n'umwana wanje nkimvira ikintu nacumuye ku Mana kiruta iby'abandi bantu bacumumuye bikanyobera. Ariko kubera Imana iriko iranjanjagura ishire ku munzane, iyo nyene haze hagera igihe mvamwo ikintu gikomeye kugira ndemesha abandi. Yesu yari yabwiye Petero, aramubwira ati Petero, Satani yabasabye kugira mwese ibacumba uko mwishakiye, atariko we nagusabiye niwamara gukomera uzuremeshe bagenzi bawe. Ariko Petero nawe harageraho bimucanganya, mugabo nyuma yarakomeye aribuka ko Yesu yari yabimubwiye, kandi kubera ko Yesu yamusabiye yamusengeye, Petero asubira kugira inkomezi. Niyo mpamvu naba ndababwira ati urakeneye umuntu agusengera, urakeneye umuntu agufasha gusenga, urakeneye padiri uje mu ntebe ya penestesia na padiri agufashe gusenga. Hajya ugiye kumubwira ingorane ufise aragufasha mu mutima ukaruhuka. Ngo niwe akurekurira ibyaha byawe byose. Imana niyo iturekurira ibyaha byacu byose, niwe yagukiza indwara zawe zose. Imana niyo igukiza indwara zawe zose. Umva ndababwira, Imana iragukiza indwara. Sinama ndababwira ko nagwaye kanseri Imana ikayinkiza, sinama ndababwira ngwaye na diabete, ariko iyo niko ndaraba uburyo ngwaye mu diabete mbona neza ko ari mu kiganza cy'Imana, kuko hari abandi bitera ishinge bagira ibinini bagira iki, mugabo narigeze kuba ndabifata ngira iki nitera nizo shinge, ariko Imana yarabihagaritse. Ntabyo ndiko ndafata, mugabo kandi bisaba ko umuntu agira discipline no munjya mu byakora, kuko kujya nabi gutuma umuntu ahura n'ibigeragezo.
umuntu aragwara gute kukurya nabi. Hari abagwara benshi bagwaye diabete kubera kurya nabi, kurya cyane, gufata isukari ukajya gushaka imiceri ugapakira inda ugafata indya z'ubwoko bwose n'ibyo bintu utazi bimwe bimwe baba barasutsemo. Ibyo byose bituma umuntu agira ingorane zo kurya, kandi hariho abandi bafise ingorane zo kubura ibyo barya. Turabe rero tuze turarya ibikwiriye kugira ibindi nabyo tubisangire n'abandi batabifise. Rero ngo niwagukiza ingwara zose wizeye Imana, rero Imana iragukiza ingwara. Niwe agarurira ku cobo ubuzima bwawe, ngo niwe agarurira ku cobo ubuzima bwawe. Ni kangahe abantu bipfuza kuguta mu cyobo Imana ikagutabara. Jewe nkaha nca ntekereza ngene abantu bagenda bashorera bagiye kunyica, Imana ikangarurira ku cyobo. Nkatekereza aho nagiye nca abantu bariko baricwa, Imana ikangarurira. Murumva ni Imana. Haleluya, amen. Niwe akwambika urugori rw'ubuntu n'impuhwe, ngo niwe akwambika urugori rw'ubuntu n'impuhwe. Niwe yambitse Dawudi urugori rw'ubwami, impuhwe, imbabazi. Niwe akugirira neza abantu bakakubonamwo ikindi kintu nkuko wewe utonibona, kuko abantu barafise abantu barakugira, barakwimika kubera Imana. Niwe aguhunda ibyiza wipfuza, ngo niwe aguhunda ibyiza wipfuza. Iyo usenga Imana, iyo uciriye bugufi Imana, ibyo yisabye irabiguha. Kabona nubwo itobiguha 100%, ariko ibyo hari n'ibiguha utabisabye kuko ibona kubikeneye. Haleluya, amen. Kuko ibona kubikeneye, kuko ibona kubikeneye ikabiguha utanabisabye. Rero hano ngo niwe aguhunda ibyiza wipfuza, ubuto bwawe bukama butotahaye nk'ubw'inkona. Ngo ubuto bwawe bukama butotahaye nk'ubw'inkona, kuko iyo umuntu anywana n'Imana, anezerewe Yezu Kristo, yumva umutima wumva. Ndababwire jewe nkigendera mu byaha, kandi narifise n'uburyo bwo kuba mbayeho neza wanashaka rimwe na rimwe, ariko nkaba nibereye mu byaha, umutima wamutunuye, umutima wamubabaye, umutima wamuhangayitse. Nama ndiko ndajyana n'abantu twanama mu nsaku, canke se ubwo turiko turajyana na mukeba wanje, ubwo dutelefonanye ku matelefone dutukana. Ariko bana b'Imana, abantu bari aba mu bintu bibaruhisha, kandi bari bafise guhungira kwa Yezu Kristo akabiba. Haleluya, amen. Nukuri Yezu yantabaye umutwaro wo kuruha mu mutima. Nahangame kwisi no mwijuru mu myaka yose. Hakabaho nama mbabaye, cyangwa ugasanga umugabo araje muriko muraterana imikwara, cyangwa ariko aratelefona abandi bademu wumva akwereka ko atacyumaze, cyangwa ko wewe akiri muto ahamagara uwashaka, cyangwa yo kwinjiza uwashaka. Ibintu nk'ibi ugaca wama mu mutima ubabaye, ugaca usanga n'abana wabyaye kumbure barakuruhishije, abo mu muryango barakuruhishije, ababanyi barakuruhishije. Ibyo byose bikaba bikuruhisha. Ariko iyo ugiye kwa Yezu Kristo, ndamukunda Yezu kuko naho ransenga nkabwira Yezu, nariko Yezu iyi mibabaro naka gahinda mbamwo bizoteba igihe bivemo. Ukaja kuryama ukabura itiro. Bana b'Imana, hari igihe ibibazo cyangwa ubufitaniye ibifu n'umuntu, ukaja mu gitanda ukarindira kwitiro ryoza ukabura. Rero je ndashimira Yezu. Haleluya, amen. Je ndinze nza kuryama nkarinda nzimya telefone, kubera je ngiye kuryama telefone ndayizimya neza nkanuyiza. Nkaba nkeneye kwiryamira ntuje, nkayugurura mu gitondo, ari uko mvuga ati ubu haragezeho ko komva mu gitanda. Aho rero nca mbyuka nkasenga, naheza gusenga nkaca nugurura telefone.
nkaca ntangura kuja mu ma message n'ibindi ariko naryamye natuje nayo ubundi telefone uyireke yuko iyi message zirinjira ngo diririri ukabubyutse kuraba cyane baratelefone hirya no hino no gira umwanya wo kuruhuka kuko na telefone zitera ingwara sinzi ko mubizi telefone ziratera ingwara si byiza ko umuntu aguma kuri telefone reka twihutishe umukama akora ibitunganye aburanira abacinyizwa bose ngo umukama akora ibitunganye aburanira abacinyizwa bose niko kuri abacinyizwa bemera umukama n'ukuri umukama arababuranira kandi hari n'ababuranira batanga bimusabye ariko hariho benshi babona neza na neza ko ari Imana yahabaye nuko mba ndi kuyihuta cyane nibuka byinshi byagiye bimbako nkabona Imana iraserutse Imana yaraserutse tuzobigarukako indwi yaramenyesheje Musa inzira ziwe ngo yaramenyesheje Musa inzira ziwe amenyesha bene Isirayeli bikogwa byiwe bihambaye ngo amenyesha bene Isirayeli bikogwa byiwe bihambaye none bene Isirayeli hari uko Imana itabagize bakura mu Misiri ikabajana bakagera mu bugaragwa bakagora Mose na Aroni ariko Imana ikaguma ibereka ati je ndi Imana ndakomeye ni muce bugufi umunani umukama n'inyeni impuhwe n'imbabazi ntakaza ishavu yuzuye ubuntu ngo umukama n'inyeni impuhwe n'imbabazi ngo ntakaza ishavu yuzuye ubuntu iyaba umukama yashavura nkuko twebwe abana b'abantu dushavura bajya abantu b'abanyisirayeli aba yabatikirije hajya muri Egiputa ariko Imana yarabababariye babandi baba bavuga nk'umwe wese arigerera ku Mana mbega abanyisirayeli ko atawara abarushije ubutoni ku Mana kuko imbere yabo hagendera Musa kuko Imana yumviriza Musa nimba ari kibazo bafise bakagitura Musa ati genda utubwirire Imana ko muzi na Miriyamu mushiki wa Musa n'abandi bandi bagumutse hanyuma abasoma Bibiliya murazi ingene byabagendeye niyo mpamvu abantu bisagukwiye kugumuka ku bantu mukama yadushize imbere ngo batubere urumuri nyimba Yesu Kristo yavuye mu ijuru akaza kutubera urumuri rw'abantu bose niyo mpamvu dukwiye kubaha abantu bari mu ma ekleziya nk'abapatiri n'abapasteri batumenyesha ijambo ry'Imana nayo kuvuga ngo umwe wese yigerera ku Mana ako ko barakajagari ibyo onyi nukubyi bigenda mu bukebuke ukamenya neza ingene wigerera ku Mana kuko yaba wo kwigereye ku Mana aho Yesu Kristo azukiye ni ari kuguma abwira Petero ati ragiriza intamu zicunge ni havamo ni mugendo uyihige Icenda ntiyama mu mpari igihe cyose ntagumana ishari umwanya wose ngo Imana ntiyama mu mpari ntiyama ifise ishari Imana irashavura iyo dukoze amakosa ariko ikagira impuhwe ikagaruka ni nk'uko umwana kubabaza akagushavuza agakora amafuti uri umubyeyi ukababara ugatuntura ukagera naho wumva umwana udashaka no kumubona ariko iyo umwana agarutse umugwa mu nda ukamunezerererwa ukagira ukumva uranezerewe kuba umwana agarutse je ndashima Imana kubera ibibazo byose ngenda nacamo canke naciyemo byose zabaye inyigisho je ndi umuvyeyi akuze ndafise abana bakuze ariko mwirera ry'abana canke hariho n'abandi nanareze wanashaka mugabo harimo nk'abana bashobora kwitwara uko ntashaka numva mbabaye numva ndabakuye no mu mutwe harageze aho ndabakuye mu mutwe ariko ukabona umwana aragarutse ukabona umwana agarutse neza ukumva urishimye ukumva uraryoye ukumva mbese nka wa mugani w'umwana
w'igishushungwe n'umubyeyi w'ikigongo. Rero niko n'Imana imeze. Imana yaturemye ngo tuyibere abana beza. Iyo tuyibereye abana beza ugakora ikosa, ihutire gusaba imbabazi nk'uko na Dawudi yasaba imbabazi Imana. Kuko Dawudi icyatumye Imana iguma imukunda ntimukure kwijisho nuko yakora amakosa, nyuma agaca yambara amagunira akisonzesha akababara agatakambira Imana akasaba imbabazi Imana. Izo mbabazi nizo zaje no kuri Petero, igihe Petero yihakanye Yezu nyuma akavuga ati ndacumuye, nihakanye uwo twagendanye, kumbe nihakanye mukama wanje. Niyo mpamvu natwe dukwiye gusaba imbabazi, ucumuga genda ukarambarana imbere y'Imana ukavuga ati Imana nukuri mbabarira, nacumuye mbabarira. 10 ariko karongo kanyuma karavuga ngo uko ducumura siko aduhana, ntagera ingere ku byaha byacu. Uko ducumuye siko Imana iduhana, ngo ntagera Imana ntigera ingere ku bicumuro twakoze. Kuko urakora igicumuro kibabaza Imana, ariko wibuka ko wababaje Imana ukagaruka, kuko hariho n'umuntu akora igicumuro akabona ko Imana byayishavuje, akabona ko inkoni y'Imana iri kiramugendera ko ibyo akoze ntibyemere kubera ko Imana yarakaye. Ibyo byose tuze tubyiga tubibone, kuko Imana igukunda, ikwipfuriza ko utabandanya kugendera mu ngeso mbi, ahubwo Imana igushaka uze ku Mana, Imana ikubabarire. Iyi Zaburi rero iracyafise ubundi burongo tutageze ko, tuzoyibandanya. Umukama Imana bahezagire cyane, mwarahezagiwe n'Imana. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mutagatifu, amen. Turagusenga Yezu, turakuninahaza.